Sasa je maze iminsi abantu bantelefona na cyane abantu murabizi ko byavuze ko nagize mariage kubera ko nateye inda byifashe gute ngo mwamenye mwamenyereye ngo urugo byifashe gute bantelefona ngo ubone uduharage dufungura neza bakwaza kakubwira ibintu byose rikaje barwambaye ngo aracaraba ngo ko tubaze nitwo twari dutanguye kuza ndabafise abana ariko uranaheze imyaka 10 hafi irenga tuvo ku bebe wanje Uzo muri kare twitegure mu bebe Hola my people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye wherever huri izina nitwa Norasque Ntare VI I'm so vision man a man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable n'andi mazina menshi bagenda barampa ariko muri iyi minsi murabizi yuko izindi wa mbere ku mapranke muri iyi minsi bariko baranondera kandi kazina abo muri timu yanje amaboko hejuru ariko kandi madame ni hari bana ko yambaye ikanzu y'ubwiza izi ni muri za kanzu yari kwambara kuri mariage ariko kubera ko ari ya rouge itera aca babuje kuyibika no musere yagomvye abatera ga surprise ndamutse bakunze basoresha chapo kwanza ndivuga ukuntu ndenganije vreme yo harabashitse umudamu niwe yakira urazi ugiye mu rugo rw'umuntu ukajusanga madamu ntaye karavuga ewe nikikuza cusubira inyuma cyo gituma rero umudamu niwe yakira bashitse ukasha bakire rero shusho bakire bakire nta bebe mwana twa muhamata bahacha muhikiyo yarize mu amata nayaze tubanze turindire tumu aya ni sawa baramufisa okay okay sali nize ko muguwe neza ni Fanny Lavine mamla ama solution woman best woman twagiye amahiko umunsi wo kwakira couple nziza urabona ko buzi ubwiza dutse couple nziza yatugendeye turabishimiye cyane mubare natwe tumuze ku ntagi ucira ikiganiro hagati oya ko ndazi ko muza kwiga byinshi muryoherwe ego turabakirere murakoze cyane ego aho uraje kwidondora murakoze ko twakira twagiriwe ubuntu kandi twatewe iteka ryo kubana na Solution Cup abantu beza cyane abantu twama turiko turakurikirana ibikorwa byabo yuko biraduga ku rundi rugezo rudasanzwe nashitse nisabira ngo wasubire mu question réponse yo gusigana agafu turayikukubika wewe kibazo nawe okay amani twa Kwizerimana Justin just okay ndubatse so mudamu umwe w'inzobe umushinwa umuhindekazi hanyuma nkabisha n'umwana umwe mwiza cyane gose so rero naza ko ari ibyo bisigaye naza ko tujya turabivugana pole nyibutse witwa gute mbega yanyibagiye cyane ndabihewe na telefone amabuko ndamwibagiye ibaje wibagiwe mu bana ukibuka amabuko cyane abako nimero yanditse ko mabuko murakoze cyane kutwakira nanjye nitwa Ngabirana Dafose yego umufasha wiwe wajaje uri umutambukanye uko naje ndatambuka utambuka uri umutambukanye twikira mwajumbiye umugabo mwiza cyane nawe uri mwiza cyubwiza kanje bariko buragaragara kwe nawe urabubona wewe uri umuntu mubi ugira amaprank mabi ubwiza kanje babubona so people mwavyumvise today dufise umunezero aba ni bamwe mu ba brother dusanzwe dufise dufite ibintu byinshi duhuriyeko ariko cyane cyo duhuriyeko cyane n'Imana ikindi naco ni ntahe nyinshi ariko kandi nabo ni nubuhamwe bemeze yuko Imana ihari kandi bemeze yuko iyo babiri bari kumwe ibintu bishoboka
so mugumane natwe n'umunsi maza kwiga kandi mwongere mwakira ibintu byinshi ariko kandi abibutse abandi bataragira like na subscribe kuri channel zacu kuri Fanny Lavine higeje tuzofeta twakwijija abantu 100 ijono so Fanny Lavine ngira azodushingira intenge n'ivyari bimeze urabona ingene nyene yakubititse urabona yataronka je ibintu byarakajembegete ariko umva cyabasubiza kubera ndose ariko rero imbere yuko ashingiye nta canke tumuhiyo platform yo gushingiye nta basigaye ni muje ko kugira ngo mumenye byinshi mu brother mako dusa n'imishatsi nico kimwe nanje yitwa Just numwe mu bantu baba bafise intahe nyinshi ariko imbere yuko dushikira izo ntahe couple yanyu mbere yitwa gute couple yacu yitwa Juda Couple. Juda Couple. Bandi mutabe mukiyata ngo grenade Juda's family. Juda's family. Mora numva mfuhiye murabizi yuko Yekora dukunda guhekana. Natone. Muranahekana. Je ntibikunda guheka. Yarahemye. Ngindi gupe mfuhira kandi nkunda basanzwe n'abakunzi bacu ariko kandi basanzwe n'abagenzi. Amande y'ivyo rero sicyo tuza kuvugana gusa ariko turaza gushinganira intahe zimwe z'ibintu byinshi. Chérie ni sawa? Fresh. Uko bien. Juste umugore wanje nawe ntaca ba? Roma ko Cameraman erekana sha umwana ngina uriya musore ari hariya uzomuherekeza gucagura. Yari byatsi bya mutafiko ya byarasi. Azomuherekeza. Nawe uri mucanga. Cheni ukafilme uru. Byarawe chanzi bisi. Sasa jema zimisi abantu bantelefona na cyane abantu murabizi ko byavuze ko nagize mariage kubera ko nateye inda ivyo mwarabyumvise abantu benshi barayivuza ariko ntandane nateye ariko izinda no yitera kandi ndanayitera nayigize no kwitera baguma bambaza rero nzonasubira kandi nzosubira baguma bambaza ngo umwana bimeze gute guys hageze rega ni 4 mois yo tumaze ni 4 mois umuntu wabageze yuko umuntu mutangwa kubazinda aho bigeze ariko numvise ari ikintu kinini ndavuga nti kumbure reka ndondera abandi bantu bo bari imbere yanje bubatse imbere yanje kugira ngo ndababaze batanguye kubabaza ryari mwebwe yuko mwadatse sorte ku kwezi kumwe bari batanguye kutubaza ati byifashe gute ngo mwamenye ngo urugo byifashe gute bantelefona ngo ubone uduharage dufungura neza bakwaza kakubwira ibintu byose rekaje barabamba ngo aracaraba ngo ko tubaze nitwo twari dutanguye kuza habesho bigenda gute daf urumva je kenshi nibo nta abakunda kunyegera baba abadamu baregera cyane kandi hariho n'abatihisha bakubaza ati ntagishasha kirajayo turacarindiriye mukwizera ivyo bintu bamaze bise babimbaza ariko je nibaza ko madamu yibungenze sheri ihagarara turabiyo ndayo bataki wani ubizi ko nabata cyangwa tuduharage umuntu aguhamagaye ngo mbega ngo umuntu ngo madamu baracajya akanyama turashobora kubasohoka shabuga rero ubwize utwahinduka cweka kurya akanyama ubuhomvyi urazumbaza wajya ubuhomvye breve ariko mu rundi ruhande ubuhiriwe inyama zazimvye ukuntu ziryoshe ibiro bibiri je madame naho ndi ntare nawe uri intare ibiro bibiri oya mugabo rero naza ko afise timu nini zo ziramwitwara rero rero abantu babona umuntu bagitema yaje kacha buvuga ngo inda ubwo nyene oya frame oya mugeze ngaho ivyo no kwinjirira abantu kandi no kwinjira muri family y'umuntu ataroshe ufite sinda kandi ukare nasomye
ngo ariko umuntu nawe wabona afise inda nini kirazira kumubwira ngo felicitation baza ngo afise inda kuko hari gihe aba arwaye nk'ikibyimba data bikubwiye ati ndibu cyane yari ibiro bibiri by'inya ukacumba nguri ngize ngo felicitation hageje mba niririye akabenze ibyo bintu ibi navyo byaranshikiye ndagenda mu rubanza ahantu nyimbanishirije agakanzu ngo felicitation kweri kwibutse aho rero nari maze umwaka urenga hama nawe ucumbwira gute yarumiwe uje hano karira umuntu atakubaretse je ndibungende we birabisha amaso wicoke ama kuvyara navyara ababigira kuri gahunda bakavuga ati tuzovyara nyuma y'imyaka 3 nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka 2 n'abandi baba bati twe dukeneye ko biba pum pum rero ari gihe uja kubaza umuntu ugasanga afise gahunda yiwe nk'uwo usanga afise gahunda yo kubanza gukina amafilime biryohe mwene Daniel gahunda ufise gahunda bise nawe ni dufise gahunda bebe so people mwavyumvise ariko no munsi twafise intayi nini yinya aba ni bantu narigaye hantu numva ko bashinga intayi ndavuga nti guys iyi ntayi ntiyoherera ngaha ariko kandi turafise n'umwana ari karita je ngoma nimvya tubanze duhagarike tubanze tumonse mumva gute nanje cyangwa bayumvitira mwe mumva gute baramuhenda ubu nyine mwamenyereye yanga kamuraniba bambwiye afite bwa mbere numvise anakomye naca niruka kugeza naho ngwara rero abantu bambwira ati utagiye uriha amahoro uzosara sinashaka kuva impande nagomba kuguma ndaba n'umuri akanumva ntumbwiye rero ndiko ndigisha ariko birashikwa n'ubundi n'uburi muhira ko yatanguye akazi ari mu bantu bangora ngo yagenda uryame uruhuke yumvise umwana akoroye nubwo yabazi ko ndi maso ndahari agacava mu gitanda zariruka genda uruhuke umwana turamubona nta kibazo aba ariko arabyigisha jeje naheze ndabafise abana ariko uranaheze imyaka 10 hafi irenga ndumva ku bebe wanje twitegure mu bebe so murabyumva ariko kandi nabumvise ndavuga nti iyi ntahe yabo ntikwiye guherera ngaha reka tuyibasharinge so tuzaza kugerageza je n'umufasha wanje kubabariza mu kibanza cyanyu byari bimeze gutubwira ava mariage umunsi wa mariage uruvugo twe twaravuzwe ivyo bacu reka tubireke mwege byari bimeze gute nta majambo yari ahari byari bimeze gute kugira ngo ngene mwahuye muhere ngaho ngene mwahuye mariage hama bindi cyaza kwiduka okay hanyuma 2012 twahuriye hano mu gikorane ko twera umukozi w'Imana aririmba anje na mukozi w'Imana asonoriza muri church hanyuma urumva ko hano sabi bikorane twabwiza guhurirayo hanyuma numva aririmba neza cyane numva kati no mu bugenge karagi agiyemo agakode so hanyuma je narakunda kuririmba nubwo bitanyitavye ngo muririmbye ndamaka nimero ya telefone apana mu byo kureshanya mugabo bya bindi byo gukunda mwene data bati umukozi yari mutoya cyane bya bindi ko bati mwene data akora ibikorwa by'Imana neza kameme felicitation numva nyene ndakwiye ko mwaka nimero de telefone cha turazimirana 2012 tushira guhura 2016 4 inyuma y'imyaka 4 niyo periode igenda mwaka nimero hari ahantu donc hari mu bucagucagu bo bagomba bideplacer baje basubire mu mihani wabo nato tuje mu mihani wacu gikorana cyaheze oya gikorana cyaheze turajyama bukerero bagomba bideplacer nato tudeplacer twakana nimero ayma cha turazimirana mugari ko entre tamyo myaka ine twaza turagindikiranira ka message gute sawa ama dusubira ande miriseze ata muntu numwe yibuka isura y'undi muntu ande miriseze ntimwavugana kuri WhatsApp oya yari telefone sanzwe dusubira guhura ata muntu numwe yibuka uwundi physiquement hama dutashe donc tukicarana muri church twasengera muri Église Evangélique des Amis Kamenge tukicarana muri church tugasenga tugaheza dushitse muhira tukandikiranira message turamukanye tutazi ko twari twicaranye yego ni byatwaye kugira ndamenye kariwe enjo hariho umugwi witwa Semeya umugwi w'aba investisseurs n'aba post universitaire
mu ishengero ry'abagenzi twari dufite uwo mugwi rero twava mu mashengero atandukanye ya ruguru uwo munsi turakorana dukoranira ahantu baca bariko barapartage ibikorwa n'abadoja gukora ibikorwa ruguru umva baramuvutse Justin baravuga niyava cyangwa ati jewe ndazi mu Justin ava ndazi mu Justin ava yo bariye cyandegera umushefu ndamubaza ati mu Justin uwo mu Justin no hariya nyene numvise yego okay cyane ndabigenza turasubira turagenda kwicarana twakunda kwicara ahantu nyuma y'intebe za plastique intebe y'igiti yatanguye mwicarana yego tusanga turicaranye n'uwo munsi ndafata agatelefone kanje ndamwandika ndamubipa ndamubaza ndabonye umuntu akubifye ariko ubiye ati uwo muntu uramuzi wego ngo ndamuzi ngo ndamuheruka kera gusa atangura kunyisigura ndamubwira nti ni jewe nije nakubifye aca arakanguka mugabo kirite biratanguye tuvuga reka tureke gusamara kubera turonde dusenge turabisubiramo hanyuma rero turagira nyene ntuze aho tuvaye turasura turamenyana none mwiyo myakire muriko murandikira mwumva nyene we wamwihiga icapo nkande ntiwamwibuka isura nyene jewe sinamwibuka isura kubera ico gihe ntimwameze uko ico gihe jewe nari niga seconde ico gihe duhura nawe yasa n'uri karaheze hama yari muto sansubira urumva ico gihe mbona yaravyibushe afise ibisheve vyinshi ico gihe wari afise imishatsi afise ibishatsi kandi ndamuheruka afise igipara ari muto ari umunyeshuri wo muri leta urabona nyene ko abakubiswe n'inzara ico gihe ndamubona afise nk'ibiro birenga 40 sinigeze ndamumenya mugabo numvise iryo zina nkumva naho hantu nijwi ntiwagibuka ofete sinigeze ndamwumva ico gihe twabonana kubera yanyatse akanimero kubera yambonye ndiko ndaririmba nawe utavyitayeho navyitayeho twege twari twigiriye dufashe urugendo urabona ruguru twavuga ubutumwa hano kure ico gihe nibuka ko twafata ubwato duca bw'imvubu bwa bwato bagenda barasoza bw'igiti bungana tuvuga ubutumwa tuja kuvuga ubutumwa rero yambonye tugara tuje kuri rugo bwato ngo dusubire iwacu hari mu kajorojoro umuntu udashobora kumubona mu maso wewe urumva ari yaranyihweje kandi ari imbere mugabo yari umudije hariya none jite nawe kubera kutamwibuka yibaze kandi yarandaba kandi iyo myaka ine wo kumuwumva ushaka kumwandika mu bisanzwe jewe uraze umusonorizateur abakunda nyene koko kuraba kumviriza byose yabishikiriwe numvise ijwi nabajije umuntu nyereka umukobwa ariko araririmba uko nuko acamo ngo nuriya ngenda juste kumusaba nimero sinigeze nihweza uwo ari we cyane iyo myaka ine yose yaheze ntibuka uwo ari we mukumbura Facebook yari afise Facebook twagiye kuyivugana ko inyuma ya retrouvaille ne muga mwana kumburana twarandikiranira cyane mwene data mwene data uracyakorera imana nka kera byari ibyo kumburanye munyandikire bana byari ibyo bikarengana amare turagira retrouvaille 2016 mwaka urahera 2017 umwaka ugeze hagati mu kwezi kw'indwi aho naringeze ahantu mbwira Imana ati rero Mana jewe warampaye ubwenge bwo kuresha kandi ndabizi neza cyane rwose ndabashira ku murongo ariko ni retrouva bagiye kandi nabo bagije impamvu bagiye ntayo baronka abasanga ubutazi gutanga keke so kandi abantu baresha gusa ntibatange keke numva naragerageza mugabo kameme ico nagiye kubaza Imana nico kubera iki bagenda ndabwira Imana ndasubiza umupira ku Mana renda bati rero Mana jewe warampaye ubwo bwenge bwo kuresha umpa n'ama strategy menshi meza cyane barufite amastrategie fiko ngo wihigiye bicare amastrategie bana ibintu byo kubyukuga cyambwira Imana ati rero Mana ubu rero hageze ko ari wewe umpa sinzosubira kuresha sinzosubira kudraga inkumi n'imwe
nta n'umukobwa twatandukanye tuzosubirana kireka wewe umbwiye ati uriya byari ryo sengesho hamajyari bimbaje ko twaheruka gutandukana twe twaje no gupanga ivya mariage turavugana tuzogira uku caragutoka acaragenda numva ndakomeretse arakabona agiye shetani so anyuma usanga ari umufana wanje twashaka kugira twashaka kuva mu kibazo cyanje ni byiza kumweza ba mu kibanza cyiza so rero niyo periode nako ndarira Imana rabati Imana umutima wanje wabaye déchiré ubarageze ko aho byukuri mba umpa kandi ngatuza ni muri ico gihe rero nagira amayerekwa afatiye kuri uno muntu kazi nuko wakunda kumwandikira no mu byukuri ntitwandikiranira bya bindi by'amahorasyo birebire na yaranyandikira sindamwishure nico gihe tubonana tukagira retrouvaille naramubuze shiyo namubonye yarangaye so ndako yaranyandikira ngasanga sindamwishuye urumva nta bintu numva ko bikenewe hagati yanjye nawe warumva ndamutse uramuze ko yumva warumva rero yamubwira ati wewe mu okay kagi so rero ngira amayerekwa mugabo sindabwiye ngo muce mugenda kugira amayerekwa na umuntu wese agira inzira ziwe ngira amayerekwa ndayahisha ndayagumana agumaho nanje ndatekereza ndabati navangiwe byandi by'abasore nyene abajene ndabati aho banavangiwe cyambwira Imana ati rero Mana kugira ngo nemere ko aya mayerekwa ariyo kumwe umusuku wa Abraham agiye gusabira Isaka byamugendera nanje ndakeneye ibimenyamenya ndabwira Imana ati iki ngeza ukibona n'iki ngeza ukibona niki bitatu ndabibona ati kandi ibyo ntabibonye uno camfuta azoba atariwe okay amandi giraho nakunda gusenga urumva twarabana mu gashambrete na petit frère gira ngo ntiyumve ingene senga nsaba Imana umugore acavyuka ngaca hanze nyuma agashambre akaba ari sengera amaye nju dusubira guhurira mu gikorane dure mu gikorane ruguru jewe nyene tuba mu gikorane bimwe bisanzwe nyene kimenyetso ca mbere kiraba n'ikindi mu gikorane yego ibimenyetso s'urusaku cyane donc reka mvugemwo kimwe ibindi reka ndavyigumizeko muri kimwe nabwiye Imana nti umukobwa azoza akambwira kahise kiwe kuva mu bwana gushika hazoba ageze ubu ntabimubajije sirivuga ntabimubajije akizana wenyene ansigurire kimwe ku kindi hanyuma ubu mbona araje nta nakimwe namubajije baraguza mwene ndabonye ibintu bya mbona umenga bibaye nka kwa kundi cometse telefone muri prise harimwo kura numva ngo byose gushika kuwo munsi twari tugezeko anje tintwe tinakubonye ibindi naye nabibonye nyene bya bindi Imana igukwereka nyene wibereye ahantu ibindi naye nabibonye mu gikorana wari umunsi wa nyuma w'igikorana ambwira ivyo byose rambwira byose n'ibyo atari bwabwire uwundi muntu n'umwe byarambaye aba amwe bani patine abakuba ntimuze muri barakutara babumvira ubuzi rero acarambwira ati bigenze gute ko ibi bintu byose ndakubwiye bimwe na papa na mama nabwigire ndabibwira wewe jewe urahora ndabati okay iki ni ca gatatu Imana ishimwe cyane maze ico gihe ndatekereza mugabo numva no bivuka ndamusaba randevu rero nashaka tuzovugane ibintu bini no sinamubwiye ndeta nifuza ko tubonana ikintu tuganira hanyuma murundi
arambwira ati yego uzoze none yaragushaka oya naninze ko afise uwundi nanze ko anyakiriye nka mwene data uko nterazi ko tugomba kuganira ego hanyuma je ndagenda shitse kwari kugira byo kuri ndabe ko ntavangiwe ndabe ko Imana iriko irambwira ari ivyo mbanze ni testing na level spirituel ngezeko hanyuma je ndamubaza byose arambwira ati rero we tekana nanje nakunze oya yambwiye ati jewe ngiye kubisenge wowe usanga warabisengeye ibihe birebire jewe ngiye kubisenge ankubita indugwizo atara kwishura yego indugwi zibiri ndabati mugabo nanje nafise ubwoba nkabati na prolonge agira ukwezi umbaye niyo nyinshi nawe washaka oya none ashaka navuga nti aha arankubita ishuti nsubire mu maganya ko nari mvuye muri deception ego ebana acaramamagara après des semaines urazoza ndaguhe inyishu ndatinya ndabati inyishu ni negative yo umukobwa arinza guhamagara abayemeye fiko umukobwa arinza guhamagara ntakubeje none wahamagara umuntu uzi yuko uje kumubwira ngo je nagiye nateguye inyishu ya vrai yo kumubwira ati ntibikunda oyaye banakambo Rocha ndagwamba ko uje kumbwira ngo no urumva arabona ko nakwevye mwene yambwiye ati uraza oya warambwira ngo yaca ngo aramubwira atego nzoza naranka ko navuga ni nta mwanya yaho ku mutima wacu uvuga ngo yari karambeshe hanyuma ico nakoze yacagira aga trick nari namuhaye amafaranga ko nyumva ari mwene data amafaranga yabwirizwa kunsubiza bien sûr acarambwira basi uzoze ndagohe ndakwishura amafaranga ya umunsi nari mu ga crise wamenga yabonye mu mufuko wanje sigaranye 5,000 gusa wumvise no ngo bakunda amahera sisa ga crise agomba nsubize ya mafaranga ndaje nari kwa Sioni amamoto yaragishikaye mfata moto no kujya Gasenyi bandashitse dushitse ndafata yarasigaye agafana kare kakigurika numva niyunguruje mu gihumbi nasiganye 4000 agafana kare karimwe brochette utayivuga na brochette ihagaze naka brochette ndamuha aravuga atoke yose waruvuye uyamazi bya bitanu mugabo nari niteze ko aza gukora mu gasakame rero cyatwiberaho nabanje kuyaguha twiberaho aranyumviriza rero arambaza ibibazo byinshi ndabatewe ni mwene data kamembe akamukena mwishuri hanyuma twatevye nyene numva yitsa itima kwitsitima naza ko babitahura uretse kwihuta numva arambwiye ngo ngivyo amaze akaye karuke ngwipinyisho warambwe ngwipinyisho oya natwe namubaje yago cyajyoshe nishakira ifaranga gusa hanyuma ahejeje kumenyesha ngo ngo ndavyemeye kandi naje nzi yuko nza kuvuga oya sinza kwibagira uwo munsi yarirazuwa ora navyibuka aturavyemeye kandi ndavyemeye kandi navuze ko nza kukubwira oya naje nabitego nawe tujya kubajiji nanje nyene urumva numva kabisa birashofye birashushe akariro karagaruka ndasubiramwo agatege numva nyene ndasubiye muri mudu urukundo mbona ko ndahunga soca turatangura turaganira cette fois rero tuganira by'abakundana atari bya bene data gusa mugabo nyene byari bya bene data mugabo bivanze n'urukundo ico gihe
nari nshushe mu kintu ca prayer mu masengesho ndabigire kugira ngo tunyarutse nari nshushe mu kintu c'amasengesho nabwiza kumubyura saa 10 tugasenga wow nukuvuga duhejeje gusenga gaca umwe wese ku ruhande rwe gaca asoma agaca arondera ijambo yohishurirwa muri bibiri agaca tuba dufite groupe y'abantu babiri ya WhatsApp mwebwe tumaze kwemerana tuce dukreya groupe y'abantu babiri ya WhatsApp yashanje ijambo ry'Imana nukuvuga jewe naje namutanze kuronka ijambo riri revere wacishira muri groupe twacha dushira muri groupe nkashiramo n'amasengesho ngasenga none ari gitangura gusenga mu ndimi barakunda kushwanira urumva n'ubuye bishitse canke simvuge ame warandika ijambo riri wahishuriwe kashirako n'isengesho ariwe watanze undi muntu kugira ko raje nari muri kaminuza nawe yarakora jewe rero hari gihe wasanga n'utu responsabilité two mu rugo urabona abigeme twantwaye canke nkasoma nkibagira kuvuga ame agaca shavura ngo tuvuze ame ngo uburyo warisomye narisomye gusa nibagiye kwishura ame bumvise abakiraho ukuntu bakarira abasheri babo naramukarira yari obligation kugira ngo kuko twafata ko twinjiye mu bintu ankome ndavuga nti pour valider kugira ngo valide iryo sengesho nawe rigukorere shirako ame kugira ngo valide rero nakunda kumushwanira bana ntiwarisomye yaba warisomye wagira amen hanyuma nakunda kwitondera ku kazi n'agataxiver bana nava muhira ko namvuye mu masengesho indimi ziseseka nyina ndandika indimi muri yabo andika indimi uko numva biseseka andika indimi urukundo bana n'amasengesho vraiment urukundo ruvanze na prayer imwe fire haba muragira gutegura amaya so hanyuma muri iyo misi tubibamwo hanyuma ndamubwira sheri ngomba kujana iwacu ndagupresente ndakwereke aho mba navimvira ko mvuka mu kinama ngomba ndakujane kugatumba hamwe navomye mu nkono imeneka by the way no navomejeje mugabo ndabati uraza kuyibona kamera ndakwereka mu myonga turavomye mu myonga uretse ubu hateye imbere nagiye nsanga busama robine muhira okay ndakwereka ahantu tuba tuvoma hariya epfo tanda bikwereke byose ntuhave wiyumvira ko ugomba ukundane n'umustade naje Bujumbura vuba gende warukuru baranje hanyuma hano yabacara saburuhusha ruhusha barumuha bigoranye raze ko abajene nubwo tuba dukijije abajene biragora ko bizego kukumutwa okay hanyuma babwira toke jewe aho ngomba kumujana tuzoshikira ku mu oncle mu pastor abari bamaze kumenya ko mukundana ego ndamubwira ati tuzoshikira ku mu oncle mu pastor kugira ngo ntibigorane ntimuhave mwikeka ko tugiye handi hantu ngizi nimero ziwe mu telefone mu mubaze kuko ari wazotwakira mu mubaze byose ko twavuganye ko biteguye cara mu telefone amubaza ari pasteur ni pasteur bamenye Renova kari bake baramuzi baramutelefona uri pasteur bamenye Renova ni uzokwakira bano bana bizogenda kunuku babitubwiye atego nitwe tuzobakira kandi ntimugira ikibazo nyuma batungikira ya aya matosha turagenda ndamupresenta byose tuvuyeyo duca canamubya rero uko gisigaye ni preparation ya mariage umumaze gushika nta ntambamye nimwe baramwakiriye neza so nta ntambamye baramwakiriye vraiment kandi yarakunzwe vraiment nta bintu bibi no bwa byamushikiye nta bibi yarakiriwe vraiment kubitaga koko sebuko vraiment mu agakoko turanywa turahaga bukeye turamanuka no bukeye aho twashikiye hari kuri centre bukeye ndamubwira ati nubu kuri centre si wacu ubwo ubona umuryango wanje uri ngaha ndamubwira ati ejo nzozinduka
gutora moto muri parking nije nzokwijanira ku gatumba ndakoreke hariya nataye uruzoki buke mu gatondo asha mu mbeho nyinshi yo muci mu kumunani urahaswe ko ntahazi mu mbeho yo twagiye mu kwicumi December, début December. Ukunda yameza ne gusa. Atatu. Yego. Yarabinyarutse. Shasha kubinyarutsa. Nuko nanavyanse. Twatwize Maria. Rero canda mujana ku gatumba byose byejeje kwaraba turagaruka turamanuka dushika Buja. Canda mu ati rero nyene mariage. Twakwemeye muhira. Ati nyene mariage acarambaza ati none wewe ushatugire mariage. Ateko atufisiki. Ati nanaki. Uvuga mariage tarakimufise. Muranyumvi atufisi ati nanakimwe. Ati none. Ati kode zawe bimeze gute? Ati ndamwe ati zose ziri en deficit. Ati mukama wanje ati je narugo mujane. Ati je numva vraiment mariage ikenewe. So carambira toke reka rero tubitegura. Ca turicara turagira début byose. Noye javre nta na make wari ufise. Naho nari mfise. Wari ufise gusa. Nugusa narumva ko hageze vraiment narumva muri jewe ko bikenewe ko nkora mahya. So hanyuma ca turagira début byose turabitunganya. Mariage iragera en 2019 le 29 juin. Donc tumaze imyaka 5. Ico gihe mwanga mukuze dezo. Mukunda. Rero imyaka 5 twayikwijije le 29 zuko kwa gatandatu. Mwadutumiye. Twabigiriye rimwe no guheka umwana. Ni mwaduke kwa. Ego sha. Rero nguko byagenze hagati aho vraiment twagiye turagira ibibazo bitandukanye barambwira bati umukobwa ngomburongore ntashoboka umukobwa muhebe umukobwa nazobyara umukobwa ntakomeye bra ibintu byinshi mutarabana bakantelefona nkakira ama telefone namaze no gusora invitation zanumva telefone ngo uwo mukobwa nakomeye ati okay nakomeye gute atubizi gute atuona umu ex wanje nakomeye oyaye ati araba ex waretse ngo wewe wagwanye intambara wenyine none mubwiza warufisa aba ex badakomeye aba ex baterefona umuciri wawe ati okay ati sawa ati ntangorane ati nizo invitation banze nabonye ko aso invitation zanirishe bla bla bati okay sawa hanyuma hacava abantu bo ku gatumba iwabo bagenda muhiri wacu ku gatumba ati umuhungu wanyarame arambaye ibara umukobwa arongoye ntashoboka ntakomeye baca barantelefona ati muhungu wacu ati none mariage muriko mitugura neza tego ati rero ati mugabo hariho utubazo tumwe baratinya kumbwira ibyo ari byo menga boca bankomeza ndababwiye ati okay mushaka kumbwira ibi nibi ati byari ibyo mwana ati byo ndabizi ntimugire ikibazo kubera bava nakomeye kubera donc bava ngo ntazobyara ngo nakomeye donc mu akiri bari bamuroze akiri umwana bigeze kumukorera operation ababanyi bafata ku iyo operation itakunze donc iyo operation yatanze resultat zitari nziza baca bifata uko abo bose babironka abo bace biwe yaramajambo ashiki ababashikira avuye iwabo donc ariko je numva harimo agapato ko gukunda burya Jame niyumvira abantu bajya abantu rega hari gihe bari mpuwe baba bagufitiye bavuga ati reka tumuhanure kumurigira ntavyane ko nyine batabaza imana igi je numva nk'umuntu yagutelefone uwo yaragukunda ofite abafite impuwe kubera gusa yinjira mu kibanza c'Imana ariko uretse no kwinjira mu kibanza c'Imana urumva abari bafite amakuru bari bazi agace ya juju bari bazi ibintu byo hejuru ni nka kujya ushobora gutsitara umuntu akabona ko watsitaye hanyuma ukaca ugahita amano yaravunitse byarabaye akazoguma yibaza ko amano yavunitse surtout nk'abagabo bakunda kwiyambarira ibirato bifutse atujya nahagenda hari umunsi yatsitara ndabona ko amano yavunitse baragushonye par exemple uravuga ugakira nivyo rero byashitse jewe naravukanye akabazo manza mbere mvutse ndabivuge hanyuma
baramvuza hanze y'igihugu ndakira mugabo ababanyi bagoma babazi ko bakora mwaca kibazo kuko ico gihe mvuka hari muri crise hanyuma urabona crise iratandukanya abantu twege turahunga cyantera nje kwivuza abantu rero bagumanye ivyo bibazo après baza kumbona ndi umwana akuze bamwe bari bazi ko napfuye kubera ico kibazo mugabo baza kumbona ndi umwana akuze ariko ntibabaza ati wa mwana ko tumuzi gutya ubu akaba ameze uku byagenze gute baca bagumana ayo makuru hajya hari ndababwire hari abantu bagusekera atakiza bakwifurira ari ukuguseka ari ukuguseka kumbe hari tuje baranezererwa vraiment nakuze ndi umwana cy'ubwenge aryoshe kuraba yevuriwa neza mu mashuri bw'abantu tukayaga abantu kari ati ujya wewe naho aciye ubwenge naho yiga ariko yigira ubusa uravyumva abantu barabigumana ntawe bigeze babaza amakuru alors que twege tumaze kwideplacer tukavana byarahindutse byarahindutse abara ko mufatira umuntu amakuru nta makuru muvise abantu baba bafatira umuntu ku kantu batazi akamubaye akaba ari ntagatoye imbere mugabo akaca bakavyusha bakavuga ibintu byinshi atamakuru se buhora cyo bigenda uko abagumana ayo makuru nta wigeze aza kubaza ayo makuru atariyo bakaca rero bayashiramo n'ibirungo uwo babonye rana ko nyene naragakobwa keza vraiment ndika gufi nari mu gufa ariko vraiment narakundwa narakundwa vraiment ngurafite aba ex benshi bari bagukunze ba benshi ariko hagize n'umbona yacavuga ati rekeraho muri bakaca byumva amajambo bagaca bumviza warakoze ahubwo bagaca bashaka kugira iki kugira test nanje basanga naramaze gufatana n'Imana gutya ati jewe bikunda bashanga umugira ngo amasysteme tugire usanga ngo systeme ikomeye baya ntani afisho ko nyene niko bavuga tubiseho n'ubu niko bamubwira ati nta systeme agira hanyuma nawe uzi kukomeye uzi neza ko nkomeye unari nayibwiye ndamubwira ati umugari inzira bwira ati system arayi system byageze gute ntumubwire abati bantu so hanyuma ni ndibuka gihe kimwe twagiye ahantu imbere yuko tuduga ku gatumba barampamagara ambye ati ndafise ikintu ndakubwira imbere yuko tuduga ko yavuga nti nituduge bazomuhe ya makuru ataragira ngo tuduge tuje muri famille bice bipararangana kandi toramaze kwimenyekanisha ndamubwira ati bana akimbwira ko ari ivya kaguta umwanya ntabuze ati oya ndamubwira ati kaguta umwanya jewe nturi uransigurira byinshi jewe siwe wampamagaye jewe Imana yambigiye ikambwira kimwe bibiri bitatu niyo jewe tuvugana ntute n'umwanya usobanurira byinshi bica biba ivyo tubibandaniriza abantu bose harageze igihe abantu bambana benshi bambwira dafo nakomeye dafo nagira system umugani wanyu burabura ibintu birebire jawe ati hari Imana je yambwiye hari Imana yambwiye je ni mu ikiza cy'umuntu wawe ntabwo bagira abari mu generation baca bavuga bati bashira akanavuga ngo juste umubwiye ikintu abwira ngo Imana yaravuze niko nerumva ibasoka haba mu bagenzi banje bakansanga muhiraho nari impanze bati je hari Imana yambwiye ibindi mu bireke nuko so people muravyumva ariko kandi bifite amakuru menshi yo kuvugana ariko kwira ko mbona amasari karanyaruka reka abakunzi bacu murindira ikiganiro cyabo party 2 azuba ifaya mugumane natwe turabakunda ariko kandi abibutse ko yitwa Just no brother wanje ariko kandi my sister yitwa Dafo canke Dafo Roza uriya nabayitwa Fanny Lavine canke Fagisine so thank you Sara bye bye